haraheze imyaka 24 abanyeshure b'abahutu bataramenyekana igitigiri, ariko bamwe bibaza ko boba bashika 100 bagandaguwe kuri kaminuza y'u Burundi na bagenzi babo b'abatutsi. Bamwe mushobora kuba mutari bwo muvuke, abandi bari bato. Ibyo ari byo byose murakeneye kumenya ingene vyagenze. Mu gihe abarundi bariko bibuka ku nshuro ya 24 ico kibi cabaye kuri uyu wa 11 Ruheshi mwaka wa 2019, umushingantahe Joseph Nkurunziza ari mu bacitse ku icumu aratwiganira ingene vyari bimeze. Ari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Ruheshi mu mwaka w'1995, aho ku mugoroba waho hagwa ibara muri kaminuza y'u Burundi, abanyeshuri b'abahutu barenga 100 bakagandagurwa inyamaswa atacamira kukaba nkako. Uwo munsi w'Imana wari umunsi mukuru wa Pentecote, aho haba hitezwe umuzo wa mutima mweranda. Ariko abari mu ishuri kaminuza y'u Burundi muri ico gihe, umugoroba w'uwo munsi watubereye uwo kubona shetani z'amahembe n'amacumu zigendagenda. Bamwe mu bo twahora dusangira ibiharuro n'ibiharage twabonye badusimbirako, batwica urw'agashinyaguro, ataco tubagize, atani jambo tuvuze, atakindi batuziza atari ubwoko Imana yaturemanye, ubwoko bw'abahutu. Ubwo bwicanyi bwahiga guhonya ubwoko bw'abahutu bari mu ishuri kaminuza, muco bita ugukubura muri kaminuza y'u Burundi. Nta rindi zina rero ryo kwitwa ubwo bwicanyi atariho nyabwoko. Birasa gukubura no guhonya ico kimwe. Narijya butaje giturumbuka, ariko nyabuna bwari bumaze igihe butegurwa. Imbere yaho kwigenekerezo rya 23 Ntwarante uyo mwaka nyene wa 1995, harakoranye inama y'ishirahamwe ASER, Association des étudiants de Rumuri mu Gifaransa. Iryo shirahamwe yitwa ko riserukira abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi, ariko abo mu bwoko bw'abahutu nta numwe yarirangwamwo. Naho inama za bose twazitaba. Muri iyo nama yase basaba ko kaminuza yugagwa, ngo babarekure baje gufasha igisoda kugwana bahebe kwiga. Muri iyo nama rero umunyeshuri umwe wo mu bwoko bw'abatutsi yarajyatuye avuga ati, murabona ko abahutu basaze, kandi na hano mu makampisi yacu iyo micafu isigaye ari myinshi, tubwirizwa gukubura. Ndugaye twamugina. Ikindi cyaranze itegurwa ryako kabi kabishe ni imyimenyerezo ya gisirikare barara baragira mu bigo vya kaminuza y'u Burundi, bakigishwa inkoho, bakarara barakizura hose, natwe turi mu vyumba tudashobora kubegera. Naho vyaruko benshi twaremeye turajya umutima amenyo, tubandanya ivyiko, tuguma dutabaza ngo badukingire, naho atanumwe yatwumviriza. Muri ico cuka harategekanijwe urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe mu ishuri kaminuza y'u Burundi, kugira abahutu ntidushikirize ingorane dufise z'umutekano wacu. Baciye bavuga ko yari
yari kubonana n'abarongo ya sere bonyene, nabo nta muhutu yarangwamo. Duca dutegekanya kugira imyiyerekano imbere ya amfiteatre ya faculté d'économie aho uwo mubonano wari kubera. Twabigira kugira umushikiranganje wa mbere abone ko dufise ingorane, ariko uwo mushikiranganje wa mbere ntiyabaye akiza. Haje umushikiranganje ajeje ugwaruka, uwo nawe akaba yatwara umugambwe umwe muri imwe yaguma itunganya ivyo bita ville morte, byahitanye abahutu isinzi n'isinzi mu makaritsiye menshi y'igisagara ca Bujumbura. Murumva ko uwo atarazanywe no kudukiza, kandi noneho n'uwo yari aje aserukira nta rukiza twari tumwizeye. Twashaka gusa kuvuga ingorane zacu kugira kumbure n'amakungu azumve. Umushikiranganje yaciye agirisha inama ya bose hajya kuri paviyo ya 12 kuri Odeo, hahandi nyene havugirwa ko imicafu iri muri kaminuza ibwirizwa gukuburwa. Yari kumwe n'uwararongoye kaminuza muri ico gihe. Twarahejeje turamubarira ko tubona neza ko tugeramiwe, kuko hambande y'ibiba mwijoro bidasanzwe ko byavuzwe neza ko turi micafu ibwirizwa gukuburwa. Uwo yararongoye kaminuza muri ico gihe yaciye aha impigi abari bafise umugambi wo kutugandagura. Yavuze muri aya majambo ati, hari mu gifaransa, vous avez le droit de vous entretuer. Acaraheza. Mwumve namwe iryo bara ku muntu igihugu cari cizeye ngo arongora ishuri kaminuza. Yabwiye rero abumva. Kuri uwo mugoroba bararungitse abasoda bo kuduhuma amaso ngo baje gucungera umutekano, ariko ntivyabujije ko muri iryo joro nyene baduteye ubwoba mu gutera amagrenade mu binogo birimo amazi bita mu rurimi rw'aha muri kaminuza amagini, mu mvugo yo muri kaminuza, ariko ntawe bishe muri iryo joro. Ico gihe baciye bamara iminsi 3 batwugaraniye muri campus Mutanga, atamuhuta ashobora gucaruka, ariko abo mu bwoko bw'abatutsi bo baguma basohoka kandi binjira. Ivyabaye kwigenekerezo rya 11 ruheshi rero byatanguye ku kagoroba, aho abanyeshuri b'abatutsi baza muri campus basa n'abasaze, biruka kuwitwa Ndayisaba Alexis babesha ngo avuye kwica abantu kuri lycée du Saint-Esprit, kandi atari nayo yaravuye. Bamuja ko bamutera amabuye, bakamufata bamuhenagura, bakamugirira nabi bidasanzwe, eka nta uvuga ivyo bamukoreye. Mu gihe Ndayisaba Alexis yari hafi gucikana, niho recteur wa université n'uwari chefu wa service social bateba bakaza, batumako imodoka bamushiramwo, ariko abanyeshuri b'abatutsi barankako igenda. Aruhira kujanwa muri service sociale aho bamushikanye yamaze gucikana. Umviriza iryo bara, umuntu yicwa abategetsi n'abitwa ngo bajeje umutekano babona baroreye. Twese twari haje imbere ya restaurant. Umunyeshuri w'umuhutu yitwa Rurimuziko Gorodi yiga muri Polytechnique yabajije ico bajijije Alexis, baciye bamwirukako gushika kuri tele ya basket
iri hajya hafi ya resitora muri kampisi Mutanga, baramufata baramuniga, baranakoresha n'ibicupa yatuze akamo rimwe gusa acaracikana. Aho hari nk'isaha imwe n'inusu y'ijoro, ubwo rero isekeza ryo gukubura imicafu riba riratanguye. Ntitwashobora guhungira hanze kuko ntaho twari guca, nta naho twari guhungira, haba mu Nyakabiga, haba ku Mutanga canke mw'irohero. Hose hari hugaye, ahandi naho atazi na muhutu aho nyorayo. Twaciye umwe wese aja gutuna mu cumbi iwe, arindira ko isango yiwe ya nyuma igera. Iryo joro mwumva ryabaye rirerire. Muri Tropicana ya mbere, iya kabiri, muri JH, muri Odeo, hose waguma wumva akaruru gusa k'abanyeshuri b'abahutu bariko baragandagurwa. Babagandagura bakoresheje amagrenade, imbugita zisanzwe n'izijya z'igisirikare za bayonete, hamwe n'ibindi bikoresho bibanguka kwica. Ugerageje kwiruka baca murashisha twa duko duto tw'amapistole kuko bari bazifise. Ubwicanyi burabandanya ijoro ryose, aho hagumye uruja n'uruza rw'imiduga yo muri kampisi, eka no hanze ya kampisi hose hari uruja n'uruza rw'imiduga izunguruka, yariko iraseha ibiziga ija kubinyegeza mu bibanza bitazwi.